Ndabahaye ikaze, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Uyu munsi rero ndabafitiye ikiganiro kigaruka ku mpanuro usanzwe arongoye abarundi bakorera mu gihugu ca Kenya ku rwego rwa Diaspora. Monsieur Alexis Arahe yashoboye guhanura abarundi basanzwe bakorera mu gihugu ca Kenya. Yongera aranahanura abarundi baba bifuza kuza gukorera mu gihugu ca Kenya, ababwira yuko kizira gusohoka imbibe udafise ivyangombwa. Rero ico nico kiganiro uno munsi mfise ngomba ndabashikirize ijambo yashoboye gushikiriza hanini nk'impanuro yahanuye abarundi muri rusangi basanzwe bakorera mu gihugu ca Kenya. Reka rero tubanze tubahe ikaze, ukabutari bwagira subscribe kugira ngo uyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Ugira subscribe uhabwe ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Uraza no ugira like, hanyuma uze kudushirira muri commentaire yawe ugira ico ubivuze ko kuri rino jambo uyu mukuru wa Diaspora Burundaise o Kenya yashoboye gushikiriza. Uraza no ugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abarundi benshi bashoboka basanzwe bari muri Kenya canke abandi bose baba bifuza kuza gukorera mu gihugu ca Kenya bamenye ivyo uyu nyakubahwa Alexis Arahe yashikirije nk'impanuro ahereza abarundi muri rusangi kugira ngo nabo babimenya ava yuko baza muri Kenya nabo bashobore kuvyumva, bashobore kubimenya. Rero reka tumira amategatoya ndabashikiriza ivyo yashoboye kuvuga uyu Alexis Arahe. Turasubiye kubaramutsa rero, sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Naje kubibabwira uyu munsi ikiganiro dufise ni tugaruka ku mpanuro uyu president wa Diaspora Burundaise o Kenya yashoboye guhanura, yashoboye gushikiriza ahanura abarundi basanzwe bakorera mu gihugu ca Kenya, ahanura kandi n'abarundi muri rusangi boba bifuza kusohoka imbibe, ahanura abarundi baba bifuza akuza gukorera mu gihugu ca Kenya. Tumutege yose Alexis Arahe ninanigwa. Nongeye kubaramutsa ndabifuza umunsi wa gatanu mwiza. Dusubire twibukanye ari ibintu byinshi aha muri Kenya tuguma tugerageza gutunganya kugira ngo abarundi mwese murabe ukuntu mwokoroherwa kuba muri Kenya. Mugabo rero hari imanza tudaca, hari imanza ubu tutagitwikira. Akarorero nk'umuntu gushika aya masaha akiza ukabona aje kwitura Diaspora avuga ngo jewe ngo hari umuntu yansafirishije atacamwe ngira kuza ngaha muri Kenya. None banyakubahwa nagomba umuntu mumumfatire ngo mumumbarize ngo nakazi yari yanyemereye ntako yampaye. Nagira ndabamenyesha ikintu cyambere mukibwira abarundi bene wacu bene wanyu bari mu Burundi ataraza abamaze kuza bondo bavuga ko umuntu wese wo mu Burundi akwije imyaka 18 aciyumvira yuko kuja mu mahanga, apana muri Kenya honyine, kuja mu mahanga zaba za Uganda, za Kenya, za Tanzania, za Congo, za South Africa, za Amerika, za hehe, aciyumvira mu mutwe yuko ashobora kugenda atacangombwa afise, no kuvuga passport cyangwa pass. Wo Murundi vraiment yarakwiye kwikebuka. Ni afatwa ni agwa mu ivyo bibazo atari kumviriza impanuro twebwe inkugo nta rubanza duca. Ntibyumva ari cyo namwumviriza umuntu nk'uwo kuko nitwumva ingene yo safira basi imbere uko muza bemubanza basi mubaze umukuru w'umutumba kurongoye ubaze mbega nibiki bisabwa haje umuntu agomba kuja hanze upfumu baza na chef de zone kuko bo intwaro ziratwegereye gose hajya muri chef de zone kwa chef de zone yo gwimpanuro basi mugabe ibintu bikuze kutugora
ngo dusubire tuje mu manza zawe nta vyangombwa ugira kandi muhura n'ibibazo. Reka ngaruke ku baje ngaha muri Kenya. Iyo uje atacangombwa ugira ukagira amahirwe ugakora, uyu muntu agukoresha arafise uburenganzira bwo kurenganya, ntawe uja kwitwara. Imbere yo kuja kwitwara bavuga ati zana ivyangombwa. Urumva ayo marisike vire mu muntu aba yitayeho. Igice kimbabaza rero, twebwe nk'indongozi za Diaspora twaragiye mu buserukizi bwacu bwiza bw'Uburundi, turafukama turavuga ati nukuri nimudufashe. Aba barundi bari ngaha ata vyangombwa bagira, usanga atanu dufaranga bafise cyane, mudufashe muduhe ukwezi kumwe mubaduhere ico bitwa gratis zijya rese passeport zibashikana mu Burundi baje kugura passport. Ubuserukizi bwacu bwiza bwarabitwemereye, turabakubita itangazo, turahamagara mwese musidukane n'iyonka, mugende mutore goho mukuri gratis mutahe muhira mugure passport. Uyu muntu rero akiri muri Kenya atavyangombwa agira, uyu muntu vyananiye yuko aja gutora gratis mu kwezi kumwe kuko ikiringo caraheze. Urahamagariwe kandi n'ubu kugenda muri ambassade, usabwa gutanga amadolari 200 bakaguha go home igufasha gusubira mu Burundi buri cyangombwa. Kuko ubu natwebwe biratugora kubatunganiriza iyo warenganijwe, iyo wahuye n'ikibazo gisaba ko twitura inzego uburongozi bwa Kenya, biratugora atacangombwa ugira. Rero natwe mudutahure. Ubu hari n'abampamagara ngasanga ndukiye audio nta cangombwa ngira, nuku ndakurungika genda ku buserukizi baguhe go home mu Burundi, kandi yo go home ni kiri gratis kuko ubuserukizi bwari bwatanze ukwezi kumwe. Rero barundi kazi tugerageze vraiment, tugerageze tubeho tukwije ivy'amategeko, tugerageze imirije amatora muri Kenya. Ubu imikwabi ku munsi ku muntu atagira ivyangombwa, ubwo ntako ntanumvamo mpamagara wingo kandi narazitiye vraiment, gaje ntakora nakoze narazitiye tutaronego hajya kubaha gratis, kuba ijya gohome gratis yo kubuntu kwari kugira ngo tubafashe tubakingire. Ngo mwibuko twebwe gaha muri Diaspora mu magroupe yose twebwe icambere dukora dutanga impanuro. Reka nsubiremo kandi kantu nagomba mperetseko, ikiri naco muri Diaspora twebwe ntidufasha, turafashanya. Hari abantu rero usanga baca muri inbox ngo jewe ndagwaje, ngo ndi mu bitaro, ngo mfise ikibazo kiniki. Witwa gute? Kuri ya liste y'abantu bafasha urimwo? Kugira natwe tugufashe nturimwo? Aho murabizi ko ubu abantu ndabaca amazi vraiment. Umuntu nk'uwo sindanakumviriza. Uyu Murundi ari ngaha muri Kenya atarigera afashanya n'abandi mu magroupe tumaze mu imyaka irenga 2, abarundi bari 56, ukazona uridobokeje. Kandi rero ndanabakunda muca ku barundi bari no mu Burundi, ngo mwaramutse ngo je ndi Murundi, ngo mba ngaha sinzi mu Kibenga, mfise umwana, mfise umuntu wagwariye mu bitaro hiyo, nagomba mufashe, numvize ko mufasha. Wabaza izina ry'uwo muntu yitwa gute? Urumva ngira bayamara amaheru kuducako, izina ry'uwo muntu yitwa gute? Kunuku tuca turaba mu bitabo ya mariste muzi, nabitwa yama yasirikiye, tuca tukora ibyo zina ryawe muri liste umaze gufasha ndi. Turakubwira rero bihababu mugomba mbuzo tuvuga nabi ko natwebwe tudafashanya ntaco twoshikako. Rero nukuri ndabasavye iyo dio mugomba mumisagize hose, umurundi wese azoza arondera ubufasha muri Diaspora cyane bwerekeye amafaranga ngo gukura mu bitaro, kuja gufasha ibintu nyene by'amafaranga bisaba gusohora amafaranga uro umuntu afashwe. Ubanze wirimbure, ubanze witunga, tubwire kuri liste we wafashije ryari. Haranwaza gutanga na senkani muri abo bantu nyene tugera turafasha. Rero ivyo bizodufasha gutahurana, ntitwave dutwarana n'ibishobisho, bizodufasha gutahurana no gufashanya. Iyo ravya abarundi dufise ni plus de 12000 mu groupe yose, 56000 personnes tubaze kwigiranya dukoresha n'abacudane. Iyo haciye liste gufasha n'ubu nyene tugira umuntu nyene liste ije nta barundi 200 bigera barenga canka 3. Twebwe rero dufashanya n'abantu 300, 105, 200 nabo bafashanya. Wera ngo utabikunda utabikora urihorera ko ntitubaforosa, mugabo nawe ntuze kuduforosa
nuca ugenda kubimenyesha amakuru ngo diaspora ya Kenya ntacyo dufashije, diaspora ya Burundaise ngo Kenya waba bantu ngo ntacyo bafashije, ngo hari abantu bari mu bitaro, ngo hari abantu bari mu mamorgue, ngo hari abantu bapfunzwe. Wewe watanze idari wafashije iki? Wewe uri kudufasha iki? Kwatakigira dufise muri diaspora ikigega n'umufuko wawe, wewe ufashe iki? Cyo tutumvikane ko rero munakoze, kandi nabivuze vraiment n'ubuseriye bwinshi, kuko abarundi benshi muri Kenya no kwija muri jajara murondera diaspora yo mufise ibibazo, nimuyirondera yatwe tubakeneye tubaronka, aho tuhumvikanire gose. Ni vyiza ko munavibuje ibizimu ukaja ubuntu. Murakoze. Alexis Sarahe Ninanigwa asanzwe aserukiye abarundi bakorera imirimo yabo mu gihugu ca Kenya ku rwego rwa Diaspora. Arahejeje kubabwira ngira ngo umwavyumvise ivyo yashoboye kuvuga. Kirazira kuva mu gihugu c'u Burundi udafise ivyangombwa, kirazira gusohoka imbibe z'igihugu c'u Burundi udafise ivyangombwa. Nimba wewe ushaka kubaho neza iyo ugiye gukorera mu gihugu, nuko woba ufise ivyangombwa. Nimba bifuza kuza gukorera mu gihugu ca Kenya, nuko woba ufise ivyangombwa. Mwirinde kandi n'abantu babahenda ngo barafise ubuzi babaha mu gihugu ca Kenya. Nta murundi numwe afise akazi aha abarundi baje bava mu gihugu c'u Burundi muri Kenya. Mwirinde rero babandi babiba, baza bagomba kubiba, bagomba ku bajya amahera ngo barafise iyo bagomba babajane mu gihugu ca Kenya. Ngira ngo umwavyumvise rero, ndabashimiye cyane mwebwe mushoboye kumviriza kino kiganiro. Imana ibahezagire, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Ariko ukabutari bwagire subscribe, usabwe kugira subscribe kugira ngo wiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, kandi uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga agwiza rubashikiriza ibigezweho, rukabashikiriza n'amateka y'abantu bagize ico bamara akwisi yose. Rero Imana ibahezagire, merci beaucoup.